Data mu izina rya Yesu, Mana urakomeye kandi urahambaye. Uravuga bikaba, urateka bigakomera, uhindura ibihe kandi uhindura amateka. Ndasengeye umwene data, garagaza imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe hejuru ubuzima bwe. Hindura ivyase guhinduka mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro, haracariho ivyisigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu minota mike, dufata umwanya wo gusenga kubw'inondwi Imana itwongeye, kubw'uyu munsi Imana itwongeye. Imana iguha umugisha muri inondwi, ivyo utabonye mu ndwi yashize Imana ibiguhe muri inondwi, ivyo utagezeho muri inondwi irangiye Imana iguhe kubigeraho muri inondwi. Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Wowe utagira akazi Imana iguha akazi muri inondwi. Ndatura imbaraga zidasanzwe ko zigiye gukora ibintu vyari vyaranse mu buzima bwawe. Ndatura impinduka mu buzima bwawe ndetse no mu bikorwa vyawe. Haracariho kandi ivyizigiro ko wakomera, watera imbere, wagera ku vy'abandi bagezeho. Bivuga ngo kurira kwararira umuntu nijoro, ngariko mu gatondo impundu zikavuga. Hari igitondo cyo kuvuza impundu ku buzima bwawe, hari igitondo cyo kuja imbere, hariho igitondo cyo kuroranirwa, hariho igitondo Imana izahindura ubuzima bwawe, hari igitondo Imana izubaka ubuzima bwawe, hari igitondo ivyo wabonaga umengana ibishoboka bizahinduka ibishoboka, hari igitondo uwagusuzuguye azakubaha, hari igitondo aho watawe, aho wasuzuguriwe uzahakugwa. Mana ntabwo yagutaye, nta nubwo yakwibagiye. Igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo Imana itabare ubuzima bwawe. Ijambo tugiye gusoma tuca dusenga riri mu gitabo ca Zaburi 34 umurongo wa 7. Haravuga ngo umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Ijambo tugiye kuvuganaho riravuga ngo kurokogwa. Imana ikurokore. Sinzi ibibazo uri kurabamo, Imana ikurokore. Bavuze ngo kurokora umuntu ni nk'umuntu inzu yahiriye ko ari ndani muri iyo nzu, imiryango ikifunga, agashaka gusohoka bikanka, ariko muri ako kanya hakaboneka umuntu amuvanayo, nimba aca mu gihome, nimba babomora igihome, nimba babomora iyo miryango bakamukurayo nta kintu araba. Uwo muntu aragisene, uwo muntu babise yuko bamurokoye. Ni nk'umuntu ahuye muri agisida, hari yateguye agisida ariko iyo sanganya akayivamwe ari muzima. Uwo muntu baragisene, uwo muntu baramurokoye. Ni nk'ibibazo byari biri imbere yawe, ibyo bibazo vyategerezwa kukwinjiza mpimba ariko bikarangira mpimba atayugiyemwo. Imana igizene yarungitse marayika yakurokoye. Ni nk'umuntu ari mu mpimba cyangwa ari mu gasho, dosiye we yari ikomeye, yo mutwaye imyaka 50 ariko bikarangira hamaze iminsi cyangwa amezi cyangwa umwaka bikarangira sohotse. Uwo muntu agisene, uwo muntu baramurokoye. Sinzi ibibazo uri kurabamwo, Imana irokore ubuzima bwawe. Sinzi intambara uri kurabamwo, Imana irokore ubuzima bwawe. Imana itabara ubuzima bwawe, Imana irengere ubuzima bwawe, Imana igukure mu marira uri kurabamwo. Birivuze ngo marayika w'Imana arashagaje impande zose ngo zabubaha Imana kugira ngo abashe kubarokora. Siza amadeni urimwo, Imana irungike marayika arokora ubuzima bwawe. Imana irungike umuntu arokore ubuzima bwawe, atabara ubuzima bwawe. Igihe cyose Imana yagomba gukora yarungikaga marayika, yarungikaga umuntu. Reka Imana irungike marayika azane ku nzira yawe abantu bikimazi, abantu bagaciro. Reka Imana irungike marayika akingura imiryango yari yugaye. Ubwo Petero yari mwiboshero, alebasutakabaregibaya, bamufungira ku miryango 4 bashiraho abarinzi 16. Petero abantu bari bazi ko bukeye aza kwicwa, ariko birambwira ngo muri iryo joro nyene marayika araza akingura imiryango yugaye, abohora iminyororo yari iri kuri Petero. Reka marayika w'Imana manuke abohora iminyororo yari boshe ubuzima bwawe, yakubujije kwakira umugisha, yakubujije kwakira amasezerano, yakubujije gukora mariage. Hari ibintu abarozi baboshe, hari ibintu abarozi bugaye ku buzima bwawe. Wahora udandaza ntukidandaza, wahora uronka ibintu ntavyo ukironka, n'ugusezana ibintu ntabwo abikora. Waragerageje kurondera urugo biranka, abandi bariko bubaka, waragerageje kuja mu mahanga biranka. Hari ibintu vyinshi Satani yugaye.
byugaye, ariko humura, Uwiteka araje kugurura ivyugaye, ariko humura, hari umurokozi Imana irungitse, hari umutabazi Imana irungitse, hari intervention rapide Imana irungitse, hari ubutabazi bwihuse Imana izanye ku buzima bwawe. Ndumva nasenga. Data w'ubwiza budasanzwe, se umwami wacu Yesu Kristo, uri Imana ikora ibikomeye, uri Imana ikora ibihambaye. Ora basete, uri Imana ikindura ibihe n'amateka n'amazina, uca inzira aho zitari, iyo wuguriye nta wugara, iyo wugaye nta wugurura. Turaguhamagaye mu izina rya Yesu. Ubwaba bene data, hari ibintu vyase mu buzima bwabo, ngwino utume bikunda. Hari inzira ziyugaye mu buzima bwabo, ngwino uzugurure. Hari ibiboshwe mu buzima bwabo, ngwino ubibohore mu izina rya Yesu. Abari muri gereza, ngwino uzibavanemo, gereza z'ubukene, gereza z'amadeni, gereza z'ubusiribateri, gereza rabasute genoshke, gereza z'ibibazo, gereza z'ubushomeri, gereza z'ubugumba, ngwino uzisohokane mu bwoko bwawe. Ngwino urokore umwene data, ngwino umurokore, umuvane muri kino kibazo, umuvane muri ano madeni, umuvane muri ano marira. Hari ibintu bamubesheye, ngwino urokore ubuzima bwe, ngwino utabare. Mukiza wacu, murokozi wacu, marayika wawe namanuke arokora ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Abavane mu mbobane Satani yari yarabasizemwo, abagwaye nibakire, ababoshe nibabuhoke mu izina rya Yesu. Abo Satani yaboheye ivyabo, aboha business zabo, aboha mariage zabo, aboha ingendo zabo, aboha iterambere ryabo, aboha umuryango wabo mu izina rya Yesu. Turabohoye ubuzima bwabo, turabohoye imiryango yabo, turabohoye inshuti zabo, ndabohoye no mwana wiwe, ndabohoye no mugabo, ndabohoye no mugore mu izina rya Yesu. Ndabohoye no mariage y'uyu mukobwa, nduguruye ivyari vyugaye, ndazanye umusore mwiza ku nzira ye. Ndabohoye no musore, ndazanye umukobwa mwiza ku nzira ye. Ivyo bari baramwambise uyu mumama vyatuma abantu bamwiyumvira nk'umurozi kandi atari we. Ndatura imbaraga z'Imana, muriro w'Imana uturire amashusho mabi abantu babambitse, muriro w'Imana uturire iminyororo iri ku maboko yanyu, muriro w'Imana uca yabadegi noshke, uturire mu izina rya Yesu iminyororo iri ku maguru yanyu. Turacaha, turafatamiri, turamenagura ibicaniro by'abadayimoni, turacagagura iminyororo ya karonda ko mu miryango, ya karonda karakubujije kubaka, kakubujije mariage, kakubujije akazi keza, kakubujije kurambira mu mugisha. Ndacagagura iyo minyororo mu izina rya Yesu. Turabohora ababoshwe n'abarozi, ababoshwe n'abadayimoni. Imbaraga z'Imana zibohora ubuzima bwawe. Ndatuye amagara meza, ndatuye gukira. Iyo sida nikuveko, iyo diabete nikuveko mu izina rya Yesu. Wewe utaronka itiro, ndagusengeye iri joro nyene uraronka itiro mu izina rya Yesu. Uraryama usinzire. Abadayimoni batwaye itiro ku maso, turarigaruye mu izina rya Yesu. Uyo musonga turawuhagaritse, bwo buribwe turabuhagaritse mu izina rya Yesu. Izo bivyimba mu nda nibikamangane uhereye kano kanya mu izina rya Yesu. Turavuze mu izina rya Yesu, turatuye tekora baderi basate, duhagaze mu bushobozi mwami waduhaye. Irino deni ry'umwene data ririshuwe mu izina rya Yesu. Iyi ndwara ya diabete irakize mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndatura amagara meza hejuru umwene data. Hepatite A na B na C ni kamangane mu buzima bwe. Indwara y'igisukari iyo turayisezereye mu buzima bwiwe. Indwara ya asima iyo turayiruka mu izina rya Yesu. Iyo kansera turayisambuye, turayimenaguye, turayisohoye mu mubiri wawe. Umubiri wawe ni inzu y'Imana, ntabwo ari inzu y'indwara. Izo dayimoni zuzuye muri wewe ziragusohotsemo, zirakuvuyemo, ziratekeye, zirasohotse mu izina rya Yesu. Iyo sumu yari mu mubiri wawe ikubuza gutora kabiri irakamanganye mu izina rya Yesu. Abakuroze ibirozi bibasubiyeko mu izina rya Yesu. Imiryango yari yugaye irugurutse
mu izina rya Yesu. Ivyari biboshwe mu buzima bwawe ivyo turabibohoye. Inyatsi bazanye mu vyawe uronka amafaranga naca kumarira, iyo nyatsi nikuveho uhereye ino saha mu izina rya Yesu. Ndatura imbaraga zibohora ubuzima bwawe. Uru rugo rwari rugiye gusenyuka rurubatswe rurakomeye mu izina rya Yesu. Inama z'ababi zirahagaze, imigambi y'ababi irahagaze mu izina rya Yesu Kristo. Turatuye ubutabazi bw'Imana hejuru y'ubuzima bwawe, turatuye impinduka hejuru y'ubuzima bwawe. Yesu we, dugure runo rugendo abanzi bari barugaye mu izina rya Yesu. Ndatangaza amahoro mu gihugu cy'u Burundi, ndatangaza amahoro mu bihugu byose biri mu ntambara. Abatarakumenya barakumenya mwami wacu Yesu Kristo, abaguye bagasubira inyuma barahaguruka mu izina rya Yesu. Iyi ngeso yakunaniye guheba irakuvuyeho, iyi ngeso y'inzoga, iyi ngeso yo kwitabi, iyi ngeso rabadiginoshke yo kunywa urumogi, iyi ngeso yo kwisambanya, iyi ngeso y'ubusambanyi irakurekuye, irakuvuyeho. Iyo nyota iragiye. Ahari inyota y'ibibi haraza inyota yo gusenga, haraza inyota y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nyota y'inzoga ikuvuyemwo, nyota y'itabi irakamanganye, nyota y'urumogi irakamanganye, inyota yo kunywa ubugoro irakamanganye mu izina rya Yesu Kristo. Nyota yo kwisambanya irakamanganye mu izina rya Yesu. Gutandukanije n'abagenzi babi bakwinjiza mu ngeso mbi mu izina rya Yesu Kristo. Gutandukanije n'amadeni, gutandukanije n'ubushomeri. Natuye akazi keza imbere yawe, akira umutahe mu izina rya Yesu. Akira mariage, akira kuvyara wowe utavyaraga. Ndazibuye inda yawe mu izina rya Yesu. Ndazibuye amatrompe yawe, ivyo bari baraboshe bitaye agaciro mu izina rya Yesu. Ivyo batwaye abarozi barabigarukanye, inyenyeri yawe irongeye kwaka, ingabire bazimije zirasubiye kwaka mu izina rya Yesu. Akazi wambuwe uragasubijwe mu izina rya Yesu. Viza bari barakwimye barayiguhaye mu izina rya Yesu. Dosiye yari yubiswe turayuburuye. Turatuye promotion mu kazi mu izina rya Yesu. Turahezagiye ibikorwa vy'amaboko yawe biratera imbere, birakayangana mu izina ry'umwami Yesu. Imvura y'umugisha iragwira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Kuboko kw'Imana nigusunike ubuzima bwawe, kukwinjize mu masezerano, kukwinjize mu mugisha. Ivyapfuye vyongere bizuke, abagutaye bakugarukire, abaguhevye bakurondere. Baragasimana zishira igikundiro hejuru y'ubuzima bwawe. Imana ikuduze mandego baya koraba setereboria zamura ubwoko bwawe, bahindurira amateka, bahindurira amazina, bahindurira ibihe, kuko urabishoboye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Masutabareya. Mana ikoze ibintu bidasanzwe, Mana ihinduye ubuzima bwawe, Mana itabaye ubuzima bwawe. Ndagomba ngushimira Imana gikoze ibintu bidasanzwe hejuru ubuzima bwawe. Urifuza kubandanya usengerwa, tuba tuwari ku bwanyu. Ufise umutwaro, ufise ubugwayi, ufise inzozi warose zirakuzazanira, turondere kuri no nimero tugufashe. Plus de 157 65 157 339. Imana iguhezagire cyane. Wibuke gusangiza abandi no sengesho nabo ryo basha kubafasha. Mwari kumwe na Apotre wa Kristo Glory Shine. Mwarahezagiwe, turabakunda.